baraziko bagira bazini ibindi ngo twagirana marriage naranse haje umuzungu rero Mariya apana umuzungu bashitse kunzanira umudada hari n'abenshi bandondera hari n'abenshi bandondera ngo tugire marriage yego ndabanki ko yamuhoza wishakira muhoza nyine muhoza nawe urukundo ko kataruguha muri benshi igihe mbara kumubona wenyene wewe ndagati wewe stay tuned Jack umva Jack just the Jack atari banga Jack ugomba gutwara ni muhoza ugomba gutwara muhoza sasa mama bagoze yani ngoze hano nyene mbere ngo ya mbere mayanze muhoza musomere twavugana niwe yandonye kuri Instagram yari yamfunye kuri Instagram muhoza kurondera muhoza arondeye R9 kuri Instagram raba musi yumva ko nyene wisanze mu rukundo na muhoza no kuvuga ati umukobwa burya ntibikire mu bufana numva umenga je ntanguye kumukunda umusi gagisanze yego byaya yakoze ku Mr Champagne kwa Kelina apa kwa Kelina kwa Kajala nasa najua sana wana umusi gwe siko naka ati bro wapi kweli Kizira kunza G5 Media mumeze gute murameze neza ndameze fresh kabisa ndi nkunda marembe kubera ko naramutse amahoro uwiteka yaturamukije amahoro turavuga ati Imana nishimwe murabizi neza yuko namantango bavuga ati kuramuka si vyacu twese kubera ko iyo turyamye hari abatavyuka rero jewe nawe twari twagirwa amahirwe yo kuramuka twari twagirwa amahirwe yo gusubira kubona izuba ry'undi munsi twari dukwiye gushima Imana muri bike dufise canke byinshi twahezagijwe no witeka yevanye no kuntu tuvyemera no kuntu tunavyizera aho uri hose ndakubwira neza yuko G5 Media igukunda cyane ariko twandi tugusabe kugira subscribe kuri G5 Media mbere ko dukomeze iganiro kugira ngo twagure umuryango neza jewe n'umutumire wanje witeka the best rapper in our country neza muramuzi ni cyamamara yabamaye muri byinshi ariko kandi nasubiye kumubazanira inyuma y'ikihe kitari gitataye karagaragara ku mbuga ngurukana bumenyi tutazi iti ari mu biki ariko apanga iki plan ziwe n'iziyese yarabihevye yarabivuyemo canke bimeze gute I don't know amakuru mvuze ngo ariko yigira ubupasiteri n'ubupadiri ni R9 bona neza yuko aberewe cyane umuravye safi kabisa R9 yo freshi njemeze bien kweli karibu papa kama kawaida ikaze ryawe je mba nkunda ko uhibongoza imbere ko rutangura okay you're my everything my only one can do better trust me give me love you know when I come forever you're the one and the best ever you're my medicine wow thank you so much iyo song ni gwawe R9 cyane ya muhoza bon muri make ubuye nakunda kubona muhoza jewe this song ni bon indirimbo shasha nanditse nyene is my medicine ako tunyene naranditse nyene ndayiheza ariko nyene narifise plan yo kuja muri studio na recording ariko tu byakiriye he sinzi yene nuko yavuze umuntu arapanga Imana igapango yes of course ikibazo cyabaye cy'uburyo cyane kugira ngo tuje no bivyo twokora kugira ngo ukore umaze igihe cyo kugaragara mu bikorwa bon ariko nyene nagarutse because nagarutse nyene you back again abavuze yuko usigaye uri umuvuga butumwa akomeye cyane ku isengero aho usengera harimo ukuri cyane kwakurenga nyene nayo abantu baravuga man muga ico nobwira coco my brother abantu baravuga bakagira gute ariko ukamenya ukuntu vyifatamwo cyo novuga coco barambeshe barakoreshe ntabwo ndi pastor nyene tunyene gusa ariko nturi pastor mugabo ngo siya nyene uvuga ubutumwa ku buryo no muntu wumva ko yokizwa kubera wewe wapi kwe
wapi kwa ayo mavuga ntiwemera ko uyafise iryo ko nta gifise iryo ko nta wemera ko ufise kandi nazo ningabirata sinzi kweli umunsi nzobona ko ufise yerekwa muzoyobona tuyadukizwa turi benshi yani muzobona ko hakintu kizoba carahindutse TikTok ubu nyene kuri aka kabazo nyene turiko hamwe Imana yoguhereza ayo mahirwe yo kuba wosengera umuntu agakizwa niwe musani ngaho Burundi avuga ati noca ndamusengera kugira ngo akizwe byihuta muhoza nawe notangora bari moza muhoza nawe notangora ahubwo undi muntu si muhoza gusa ahubwo undi muntu nosengera agakizwa very nice of course ubwo ntabwo tera umutima uhagaze wapi kwe antera umutima uhagaze impamvu yotuma very nice umusengera agakizwa ni bon just qu'on est comportable mais ndamutahura nyene ni comporta nabi ni comporta nabi nyene aribyo uraba nyene basi zirya nyamaro ziragutiriye umutso kuma muyagera gusengera azarambara ashima Yesu ntabwo zintiri umutso basi ngomba kubishira basi I don't know how to say basi ngomba kuvuga basi basi nyine ugeze n'imbere y'abasaza nyine nacu byumva basi nyine basi ngomba kwishira kuri place y'abasaza uravye ukuntu yifata biki bacho twarikirara aho cyatari byo bizigura yuko rero inyambaro ziwe ziragutira umutwe n'abako nyine bro zintira umutwe bro je kumaze kubona je maze kubona ibintu byinshi sana je maze kubona ibintu byinshi sana maze kubona inyambaro myinshi sana je nakintu cyo ntiri mutse jewe kabisa neza rero utibereje no musengera agakizwa akakira agakiza yes niko bimeze neza rero tuze kumaza iminsi biba ku mucuti wawe muhoza ngo tujane umumuti ngo tujane my love kodokore office impano mukwano cyawa nawe dufise sano nzokunga shaka ndarero banda iyo wumvise muhoza wawumva ikiri nayo bon ese muhoza like badumva ko ari umuntu afise impano kandi vraiment ariko aragerageza kwibrandinga nubwo benshi batamusupportinga aragerageza uko ashoboye kose ewana aragerageza uko ashoboye kose akibranding kuko urategura ko international harani yamaze gufatisha bro banda ndibaza yaramaze gufatisha Uganda yarafatishije Kenya yarafatishije Tanzania yarafatishije yes of course neza ndavye mu Burundi mu baririmbyi bose bahari uri umufana cyane wa muhoza urashigikiye cyane muhoza kwera iki muhoza kuruta abandi bose ese niho baruta bose kuririmba canke hari impamvu yatuma mushigikira bon so ko ndumufana byasana urumva ego apara muhoza apara muhoza hari abandi nyene abandi bodo barako barabikora kandi barako barabikora fresh membwa muhoza rero tukuye tubona natwo kwita chawa wa muhoza chawa Pomax number 1 ya muhoza ako tuno bya coco gituma nkunda kumushigikira sana nuko nabonye afite talent kandi atahari igeza jana ati none why not mushaka kumushigikira burya ndabyira ikintu Elba Love burya jana shaka kubona iterambere rya muhoza abantu tukerageje kwanaliza turabona neza yuko muhoza yabaye nk'usubiye inyuma kuva igihe ahagaritse gukorana n'inshuti ya bose nawe ni kubibona canke izi comment niko nawe uzibona gukorana n'inshuti ya bose muhoza no kudakorana nawe itandukaniro uribona he bon jewe itandukaniro ndaribona ariko inshuro bya coco suwa ko sinziko barashwanye canke kontra canke amasezerano bari bafitanye ko yaba yaraheze ariko
Vuma nahari kwaragira vuma ndashima. Ariko urabona neza ko hari ikintu cyagabanutse kuva inshuti ya bose avuye muri gengi ya Muhoza. Bon, suga ko ari ikintu cyagabanutse. Nubwo bavanye ariko ari yundi bariko barakorana. Yes, ariko kutiya promotion urabona ko ubu nabwo ihagaze neza kutiya promotion ko yari ihagaze igihe inshuti ya bose yari ahari. Kutiya promotion. Yes. Agurikwe kaza. Wagumye widoga yuko Ichino mgeto shout out to Mr. Yasin. Yes. Na kintu. Kandi agira abasani batatu ba Yasin. Hariho Muhoza, hariho Shan Queen, hariho Ines Rwagera. Fizo gana n'inzira namuvuga ko Yasin kwamenye ku bwa Fizo. Ngore se niho ndamuvuga mvuze abandi basigaye abo batatu. Minzi yuko abo barafise power ikomeye cyane kwa Mr. Yasin kandi Imana imuhezagira hari kubera ko aragerageza gukora ibishoboka kugira ngo ivyo tumenye twebwe tubimenye dubiciye wiwe ariko tutagaraye cyane kuri Yasin tukagara en general kuri Muhoza. Yes, en general promotion ya Muhoza ku mbuga ngurukana bumenyi ndabona ko kumenga yaragabanutse siniko ndavuga nk'uwivugira ariko ndiko ndanaliza ko je ndabibona. Okay. Hari imbuga nyinshi zahora zipostinga Muhoza ubu staki postinga kuva bavanye na nshuti ya bose. Tumwe ko hari ikintu nshuti yakora kubakoresha imbuga abo batariko barakora abari kumwe na Muhoza. Kesinzi. Ariko nawe urabibona. Muga ndabibona. Gusa nambwira coco. Ndibazo baguma promotion. Kuko nani amaze gukora shows Edmonton. Nani muri jo show yakoze. Arizo ni bapostinze. No. So atari Muhoza na Mr. Yasin. None aho nyene no tubaza none twaje kuri kwa posting aho postinge. Akada kubwire. Arindi yakoze Edmonton nyene. Yakoze lokato. Na Harmonize. Harmonize. Harmonize no yambere bari kumwe na Harmonize no yambere bakoranye. Yes. Kabiri nayo yakoze ari wenyine. Yes. Yakoze le 14 décembre 2008. Yakoze le 14 décembre 2008. Nefize no ngafise show muri Canada. No postinze. Bacha postande Fizo. Okay? Iya hariko gukora mu Uganda. Bari na Red Boy. Yes. Bara post. Nta video nimwe ndigamba ati tumane show ya game. Nta video nimwe barerekana. Mr. Yasin yari posting. Mr. Yasin ni rero twongera twayibona cyangwa nta video yafashe. Ese twisiri ko ya performance ujya munsi. Bon, jembaza mbatarayironga. Wasanga tarayironga ariko wasanga Muhoza nawe akifise atari post. Muganda zeje post. Zeje post. Mugaze posta. Mugaze post na post. Aho yambo ari postinze donc ndiko ndibaza ati gengi ya Muhoza ikorana gute na promoter wo kumbuga nico kibazo gihari kuko nturisiri yuko baba bamwinuba gusa cyangwa hari ukuntu badahuza kuko ikintu cyose ni communication ziwe n'abandi bimeze gute ariko ibintu tubihagara rero ko eco nzi niko Muhoza ari mu kazi kandi ari umunyempano kandi ndiko nabona ko atari umuntu ateye adebukirwa vuba kabisa. Ndifuza ko menya rero umubano wawe na Muhoza ko no mwanya wewe agufata gute muyaga gute imigenderanire yanyu imeze gute kuko no gushikira nko kusibisanzwe. Of course. Musaje kuyaga twamatwayaza. N'ikindi kintu we yarambye ati umusozo ngaha. Azondodera tubonane. Ndivuga ko uyu munsi wa mbere muyaga na Muhoza. Umunsi wa mbere muyaga na Muhoza ko muri yasoze nyari imeze gute. Maman bagoze yanungoze hano nyene menye ngo ya mbere mayaza na Musa twavugana niwe yandonye kuri Instagram yamfunye kuri Instagram Muhoza kurondera Muhoza arondera 9 kuri Instagram raba Musa
almost nyine sizuku almost nyine almost nyine byahora nyine byanyene almost hari morning mango hari hari morning hari Friday morning kandi almost byahora nyine night nyine sizuku nakunda mwivira sana toje je wabimvira cyane nyine mbyutse nyine vuga nyine mbyutse nyine fashe phone nyine sanga fashe phone kwa musi na kuri YouTube nako ndaraba okay neza no niko ndaraba mbona kore muhoza gati what idea kuri Instagram yes but niki est-ce que ni rêve est-ce que ni dream bitawati alone sawa tubaze neza turi mu biki namwe ko ndakora filme bitimo atatu nakunda kugwati wapi kwa tabwo geze neza ngo sizo ko byageze yaratwenze namusi ndavyutse I don't know yagutelefona usagomba akukora mutse kumenye numero agomba ambwira ko yagomba kunda gutaha kandi n'ikindi kintu nacyo ko ari reconnaissance acambwira ko agomba kunshimira kuko ndamusopotinga hirya no hino mu biganiro udatinya kumuvuga fata sharing ma post fata picture yewe ndashaka kuri story ya IG wow ubwo muza ntiwasanze umukunda vyanyavyo kuruta kuri umufana wiwe ariko ukabona aho ubihera L9 oya nyine tudaragivye bon tunarage naramubonda ngati vipi urigeze kumukunda vyanya man chansanga nagwisanzemno vya serious vya serious bro sizo kunovuga gusa tu bya coco amaze shimire kwanza wozi kwanza kona amaze kwanza shimire wozi kwanza kona kona basi yara supporting nawe yende yara mutuma ko bagakorana ibiganiro ntiwamurabira kenshi ndivuza yuko menya ari gihe ko nyine kwisanzemo muri muhoza n'ikiye kintu wakoze bon musi nabisanze musi bana bakoze ya Voice Media no musi ni yana ni leo story gete muri hapa tunabadilisha mada umenge umusi wumva ko nyene wisanze mu rukundo na muhoza no kuvuga ati umukobwa burya ntibikiye mu bufana numva umenga je ntanguye kumukunda umusi nabisanze yego byara yakoze ku Mr Champagne kwa Kelina apa kwa Kelina wakajala nasa nabyo usanga wana mosge siko nakati bro wapi kweli nika post kuri page the poster wiki nika post kuri page the poster wiki chawati muhoza I love you anyene muhoza barayibonye dari shura biki yakwishiye gute nyesho umva ujagendera ya post kuri page oya hatu live ni kama yakwishiye mbele ko tumenya nyati yuko gusa tu nuko na post wiki nyine kwari humble kwari wiki acha ati thank you I'm very humble no so yafanya kuri Instagram acha nyati kumva acha bako yambye ko koresha yambye ko yabyemaze ko amfana acha byanaje ndagufana biki jina byati sidoko gufana gusa uramukunda vyanya pada mutemu yego yabana sidoko gukunda biri abaharari sidoko gukunda biri yabana ajina baratwenze acharasara not ewan wallahi je yiteje kitaende kaji
N9 Hola. neza neza mu kuja mu misozo y'ikiganiro cyacu bivuze ko tuyaga ikintu kimwe imyaka uri nayo pe uriko uragenda benshi bamwabaza ati sasa N9 hatowa N9 niyo ngisi ikintu cya Maria yashumva gute tuzotaho uko bwiye gari yo kuvyaza Just ndamenya ko kubera gusa John ne tunyene Jamaica just ko wanza kwitegura kwanza karandira kwanza gatanga kwanza karandira byunguka kwanza Jeffrey my Joe and my love Jamwe basi vyagenda fresh abati Jeffrey ma Jamwe vyagenda fresh Jamwe basi vuga gute amahoro nk'uburyo apana hamwe mu buryo hamwe avuga ati L9 ati tubwira agomba kurongora oya titubwira basi agomba kuja basi ushakisha ifaranga yego kwamuhoza ano wambajije ati Canada kwamuhoza unakimbilia kure Canada ngisepera kwanza ikibazo cyo cyari kuri N9 cyo utagira mariage nuko ataritegura mu vyunguka nuko naratanga gukora mu vyunguka ariko ukunze yashira mu mago warahari aha ati amanyuan shasha go fall in love with a homie amor I don't wanna let you go I don't wanna let you go while N9 ayimba hari N9 bifuze ko umugore wawe mukisha umukobwa uzoshira mu rugo akwere mama w'abana azobari umukobwa ameze gute azameze nk'umuhoza cyangwa uri kumutereteramo muhoza tubimenye aka video kamuronga iki uri kumutereteramo muhoza tubimenye ukuri uzi ngo azameze nka naka ijya nibanga oya hari umuntu uvuga ati mbangi nshaka umukobwa ameze uku ngeso nkizi like that iki Jack umva Jack just the Jack atari banga Jack ugomba gutwara ni muhoza ugomba gutwara muhoza sasa muhoza muhoza godasi aho uri hose jewe ngiye mvuga umuvugizi wa N9 muri no mwana nanje arabahiye ati jewe nkeneye kuzotwara muhoza sasa ndugira ngo wowe ufise umuntu kwanza akoyasaba kwemera mu bikorwa arakugwana ko bakamutuka hirya no hino kandi ari umusani mugenzi mwaho gwana urukundo nta kubona nta kuwumva akora ikibasi atera ivi utera ivi N9 basi cyangwa bigende gute message igushikire aho uri hose umbereza yuko N9 arahetse nta wundi nzoronga je ntabonye muhoza ikitaweze kandi N9 is true kabisa that's ngure elmalov that's called bagya marriage naranse haje umuzungu ngena mariage apana umuzungu bashitse kunzanira umudada arena bashibandondera arena bashibandondera ngo tugire marriage yego ndabanki kwa muhoza wishakira muhoza none muhoza nawo goro ko kataruguha muri benshi gihe mbara kumubona wenyene wewe station cyangwa ko uramisha hari akantu nyene gahaya gati yawe na muhoza utaye kunambia hari uvuta nkiganya inamilika na N9 twakuze mbere gabya je n'ikindi kintu je nakuze aje je kuva ntazi muri entertainment nyine mu buzima busanzwe bro je nakunda nk'abantu bameze nka kuriya nyine ajya umukunda ari bijya bitaye bijya nzobe bijya bwiza cyangwa bijya bisusu sibijya bitaye none ikindi n'igicyo icambere ari chic icyakabiri ari class icyakabiri ari class icyakabiri umutwe presentable nk'ahantu nyine kabati
ni imvuta voilà tu this is my girlfriend oh wow wow tubyumva dawe deja yes bimwe mu bintu MN akundira Muhoza n'ivyo je iki nacho ndamukundira est très reconnaissante wow bon iyo musapotinze iyo mwese ko mushigikira arareconnaissant muri make kabisa ati uyu muntu vraiment uyu muntu ndabona arangwanye ko va muco kintu kiza arangwanye ko rero naco ati nuko arwanye ko nawe rero foke ndamureconnaisse nubwo basi tutarabona nawe basi kandi ukuntu basi twagira gute tukabonana hamwe hakazo kanjemo kugira ngo turangize n'isije hamwe byushika Muhoza ahubwo ati hari ikintu ngomba kunkorera ukora ikintu utarigera ukora mu buzima bwawe ku buryo ndakibonye ugikoze ncamvuga ati uyu muntu koko nitira idai ndamuha urukundo rwanje niki kintu wokora utarigera ukora ku bwa Muhoza niki kintu nokora utarigera ukora kabisa kandi utumvira ko igikora ngo uvuga ati ntagira nkora reka kikubwira kugutwi ndazi ndavuze ngaha arabanya bacata ngo telefone ona kana ngiye akona kurigera ukora aho kajede bado kabisa wapi yes nuko bakunze G5 Media turi kumwe na MN Jory nkuru etuyaga byinshi urumva neza yuko asa n'uri mwiriba ry'urukundo kuri Muhoza asa no gwamusagije umva ko naje kukura ndetse turi mu rugo barabizi ko dukorera mu rugo yaje arambwira ati yana papa hapana kabisa dukora akantu jewe message bashi ndayicishe hirya no hino Muhoza yumve neza yuko I'm serious ndetse ntari nkamutakariza umwanya ahubwo mfise vision yes nuko MN tuze muri career ya music rero neza muri rusange uko wari muziki no munsi wotangira usigura gute umuziki wacu muri no mwanya ubona kugana he uri kufira cyangwa uriko utereye intambwe he umuziki muri rusange uko genda fresh umuziki muri rusange uko genda fresh kandi n'ikindi kintu navuga ati yani na mbada arakanyenga umuziki uri yana full vibe full quality ndetse lyrics zimeze fresh style zose tunaenda n'ubundi kabisa yani muri music navuga ko turiko turagerageza kwa ameliora kandi elmanov hari ikindi kintu nibagiye amutipa araho amutipa araho yubahutse kandi ngo ujya mutipe yashize ahagaragara ijya liste yes ya liste yavugisha Mr Champagne cyane kuniweka ku liste Mr Champagne ngo kuniweka ku liste kama mimi iki liste yavugije abantu benshi n'ubundi ijya liste narayiraje vraiment warayigaye cyangwa warayishimye igistation narayigaye wayigaye mwikire imagine n'umuntu basi mu legend yakoze ukamushira mu ba artist urumva basi for example Lolilo Lolilo yamushize muri kategori y'aba artist ujya legend ujavuga ko yuja muri kategori y'aba artist yuja muri kategori imwe na Melanin Boy yuja muri kategori imwe na Fernando kubera ko is a legend na legend yes amagacha fata ngo superstars ngo Dramati DJ Fernando kora mwoni ya Ferrari mu superstars ariko Sean Queen nka legend tukamuburamo imagine
mu artist bakaca fata Lolilo na Natasha bakabakubitamo. uriya muntu wo muhanura ikirere niki kintu bavuga kuri we yarahubutse canke habayeho kwihenda gato sugwa ko kwihenda icambere first of all yaburiye indero abari muri entertainment. Ica kabiri I don't know, maybe you're fishing my drugs. Of course, you're fishing a booster, kick, achavanga na susuruka. Wallahi, je simbesh, je mens pas. Je veux dire, il nous bonne. No, I'm upcoming. Achafata Kelina, Tasha, Inde, no. Koni abajaja nabo abari washiramo gusa. Yafashe abandi baje bagine barko ache bagira muhoza niyo yamashizeko hapo sasa ashaka gukora aho gwaye kid gabirano yamushira ku tongo uje kid gabirano twavuga gute kid n'umuririmbyi mwiza kandi abirimo neza yamushizemo bro tayimviye Everyday winner. Ababesto tuwaje tuche everyday winner. Akumutia. Uzaze mutware mwishayo. Ivyo twavyitiki. Tuvuga gute? Nakarenganya mesa karenganya muri make. Nije nakubwiye. Kabisa nuko abakunzi ba G5 Media reka turangize ibiganiro tubashimira mwese maze gushaka kuri no mwanya ariko kandi nibuza muhoza yuko ubutumwa bwacu twaburungitse ntabufate minenegwe yumve ko buri very serious M9 mbere ko turangiza ndifuza ko tuje mugaho gakantu tugize dedicate kuri muhoza akoye natanguriye shaka tukaririmba tumwe dedicate bombo clat. Yaga. You're my everything, my only one can do better. Trust me, give me love, just now with my girl forever. You're the one and the best ever. You're my medicine. Wow. And you're my medicine. Yes, no kwanga ushimire Ernani kwa watwitavye ndetse ukaza kuturamutsa mu rugo imisi yari myinshi ariko kandi niba badazo gutakarana nkuko wapi nabwo nzotakara. Asante sana papa. Yani ndahari muzo kumamole byinshi nyene bombo class ariko ntakubitiye akarapu no munsi ko rumenibani umenibani yako atakana maliza kipinda wani maliza kwa rapi. Yeah, that's my fam, my holiday ever. That's my fam, my holiday forever. As I guess the one with the better one feather. Together and then we're going far. You know I got your back, just like I tell her shut up. Nobody doing better. I'm a bigger tune like a shut up. We all want like a shut up. Bear mom, bro, get together for the dub. I'm gonna call Michelangelo. What a nunchuck dog and the pulling up so. And the fella and the paladin and the saying goes check around. Let's just and the man of the hoe. On the screen in my pocket, a kakara to the power. Yes, Mbaya. Bombo clock. Yes, nuko bakunza G5 Media katubashimire mwese mwadukurikiranye neza neza yuko mwanezerewe Ernani yabanezereje aryohewe ariko kandi twasabira imigisha mu byo muri byose twibutsa kandi kugira subscribe ngaha kuri YouTube channel ya G5 Media mu ushobore gushigikira abanyempano batandukanye je ndahari nka Elma Love Mwarimu zobazanira bose muri kategori zose zitandukanye tuyage byose mwifuza ko bamenya n'ibyo mutari muzi tubamenyeshe kugira ngo dukomeze kwagura umuryango M9 peace sana. Aho kanabwira kwanza bagere bace kuri YouTube kwanza chombera nanda aba YouTube yako kwanza ba bagenda kuri YouTube yanjye ni Ellen Baby bagere wabanyoteje. Okay hama bagenda kuri YouTube yamuhoza kandi bajya kugira subscribe, like, share
mukwitega iyi ndirimbo shasha igiye kuja yitwa Mbaya mbaya yani kama ni mbaya iwe mbaya indirimbo ya shootinzwe na Brian Smith kabisa. Yes, of course. Murabona ngo jama dakuta swa naho yakorewe muri no hapa kwetu muri no wanani muri Nueva kwa video muri Nueva. Yes, of course, we know that. Nuko rero Imana ibaduhezagire guys, ciao ciao, big up sana.